Ndasukura mutsa abakunzi ba televiziyo Renaissance n'ugenda bahani kaze muri ano makuru twabateguriye ariko mu nkunde turahere ku nkuru ziyagize mu rukurikirane rwo kumenya ukuri kw'idosiye y'iresi yashizwe ku rubuga ngukanabumenyi rw'iradio BBC mushikiriza manza nako mukuru wa Republika yarerekanye umuntu azwi ku izina rya Patrick Mugwaneza nk'uwakoreshejwe mu gutegura iyo resi leta yemeza ko atari ukuri. Na userukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi yarashikirije umushikiranganje w'imigenderanire Ezekiel Nibigira ingabire y'inzu izokoreramo nako mukuru w'igihugu yubatswe mu Gasenyi ni mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura mu muhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Leta y'u Burundi nyabuna niyigeze imenya gutunganya imigambi kuko iyo nyubakwa yari kuye kuba yarubatswe mu ntara ya Gitega yarutse kwimurirwa umugwa mukuru wa politike. Aya n'ayandi ni mukanya isase. Nemeje kubibabwira Patrick Mugwaneza n'umusore aheruka gufatwa n'ubutungane bw'u Burundi ngo yoba ari umwe mu bateguye ireresi yaciye ku radio y'abongereza BBC. Ireresi kaba yerekanye inyubakwa iri mu gisagara ca Bujumbura muri zone ya Kinindo yoba yaragandagurirwamo abantu. Ibi nibivugwa na Sylvestre Nyandwi mushikiriza manza mukuru wa Republika hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku munsi wa kane. Tumukurikire. Muri iyo reresi mwarabonye ko havugwamwo ibikorwa biteye isoni n'ubwoba ngo vyakozwe n'abakozi bigendereza babikorera mu nzu iri mu Kinindo ibarabara Ntwarante inomero 76 kugira ngo abateguye ububeshi buri muri iyo reresi baci ivutu abazoyiraba barashizemwo umuvo w'amaraso utemba imbere y'iyo nyubakwa bakavuga rero ko yari amaraso y'abantu bahagandaguriwe. Nyakubahwa umushikiranganje w'ubutungane yararonse akaryo ko kwishikira ahari iyo nzu barahejeje baribonera bose ko ibiri muri iyo reresi ari binyoma. Ivyo rero bikaba bihejeje gutsimbatazwa n'ibivugwa nimwe mu nkozi z'ikibi zafashije mu guhingura iyo reresi. Iyo rero akaba aherutse guhagarikwa nawe yitwa Mugwaneza Patrick. Aremanga ibiri muri iyo reresi akavuga ukuntu yateguwe akavuga nabo bayiteguranye hamwe n'ababafashije akavuga ko yateguriwe mu gihugu c'amahanga ndetse akanamenyesha uruhara yakinye aho yigize umukozi w'igendereza abandi nabo bakigira abapolisi. Mu byo yamenyesheje kandi ni uruhara rwagizwe n'umwe mu ndongozi z'amashira hamwe yigenga asanzwe aronderwa n'ubutungane kuvyo yakoze mu migumuko yo muri 2015 nawe akaba ari uwitwa Pacifique Ninahazwe. Uwo rero ngo niwe yafashije guhuza abamenyesha makuru ba BBC bahinguye ivyo binyoma hamwe n'ababikinye harimwe Mugwaneza Patrick. Uyo Patrick Mugwaneza avugwa muri iyo reresi akaba avyiyemerera ko ari mu bateguye iyo reresi akavuga kandi ko babikoze bari mu gihugu c'Ubuganda nkuko uwo musore avyivugira. Jenitwa Mugwaneza Patrick amvuka mu ntara yo mu Kirundo commune Busoni. Iyo documentaire yagaragaye kuri BBC General FC Hore nk'umuntu yabaye mu deteni muri iryanzo mu Kinindo. Ari umugenzi wanje yahunze aza Kampala ndamwakira cinagiye avayo ko zijya evenement ziba zo kuri iryanzo hamara mwakiriye niwe yigeze kubonana n'abantu muri Sheraton hama babonanye je naje proposa yuko nshobora gukina hole yuko nabaye mu detene muri iryanzo hakabona hari undi mugenzi wanje yitwa Jamari nawe amuha hole yuko yabaye mu polisi yaracunze muri iryanzo hama akantorokana mvuye muri iryanzo. Hama BBC yaraje amenyesha makuru ba BBC baje inshuro zibiri hama uwo mupolisi nawe urumva yarafite hore yiwe y'ivyo yabona byari hanze kuntu yabona abantu baza kumbaza we yari n'umupolisi ko yarabaze n'amazina. Hama wundi yaduhaye hore we yakina hore yuko ari wahoze akorera iperereza hano iyo babiza ari we yamfashije kugira nsohoke hajya. Jo wampaye hore urumva no vyito ko yari umuansi ngaha yakorera iperereza niwe yatwangajije je n'uwo Jamari mugabo yitwa Amede Ninganza.
ntaco yanyemereye, gusa yambwiye ko twabona n'abajournaliste bashobora kuzodufasha tukaronka protection. Ari abarongo yitwa Charlotte, undi nawe yitwa Modo ya mu France akazi, undi nawe yari umuntu yari nk'umu interprete, yari mu journaliste yitwa Eroge Wirikaneza. Twebwe kubituraba yari intuzi kubituraba twakini twari Kampala, umva bagera afata ubuce bagenda baba baterateranya, si kuvuga ngo ni ibintu byakiniwe ahantu hamwe ngo byose, bagera afata ibintu bagenda baterateranya. Tubandanye n'amakuru twabateguriye. Ikirimba kigizwe n'inyubakwa y'inzu zine zigerekeranye ko nizo igihugu c'Ubushinwa cubakiye igihugu c'u Burundi ni mu Gasenya aho ni mu gisagara ca Bujumbura. Ezekiel Nibigira mushikiranganje w'imigenderanire akaba yashimiye cyane igihugu c'Ubushinwa kuri ico gikorwa kuko kije kongereza imigenderanire myiza igihugu c'u Burundi cyari gifitaniye n'igihugu c'Ubushinwa. Tumukurikire. Uko mubibonye hahejeje kubaho ibirori bihambaye byatewe iteka na nyakubahwa icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Ivyo birori intumbero yavyo ukaba ari gushikirizwa no kwakira burundu inyubakwa igiye kubamwo ibiro bikuru byanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Kwizina rero rya leta y'u Burundi twagomba gushimira cyane leta y'igihugu c'Ubushinwa yo yitanze ikabona yuko Uburundi bukeneye inyubakwa nk'iyi. Tukaba dushimiye leta y'Ubushinwa kuri ico gikorwa yakoze, mbere tukaba tubamenyesheje yuko tuyishikiye nyene neza vy'izina, turayishikiriye burundu, kandi n'inyubakwa igiye kuzokorerwamwo ibikorwa byategekanijwe nyene gukorerwamwo. Nkaba rero nshimiye nabo bose baje gushigikira bino birori kugira ngo dushobore kubigerako kuri uyu munsi. Turabashimiye cyane, mbere tukaba tunanezerewe kuko ibi birori bibaye tumaze iminsi dushoboye gutunganya isabukuru y'imyaka 55 hatanguye imigenderanire hagati y'igihugu cacu c'u Burundi n'Ubushinwa. Murumva yuko rero uwo mwaka tuwutanguye neza cyane. Murakoze. Na igihugu c'Ubushinwa kizobandanya imigambi ciyemeje kugira giteze imbere igihugu c'u Burundi. Ibi bikaba ari byashikirijwe na Li Changlin aserukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi. Remercier en particulier son excellence monsieur le deuxième vice-président. Ndashimye cyane icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu kuba yitavye ibi birori vyo gushikiriza iki kirimba. Nkuko mubizi twafashe imyaka itari mike kugira twemeze iki kibanza. Mu icanyuma twahejeje iki gikorwa mu myaka 2 n'igice. Nobabwira ko iyi nyubako ari inyubako ya mbere igihugu c'Ubushinwa cubatse mu gihugu c'u Burundi. Nukuvuga ko ari kimenyetso c'ubucuti bukomeye hagati y'igihugu c'Ubushinwa n'igihugu c'u Burundi. Nkuko mubizi mu mwaka wa 2018 twarahimbaje imyaka 55 y'ubufatanye hagati y'Ubushinwa n'u Burundi. Imigenderanire hagati y'ibi bihugu ihagaze kuri kahise. Nkuko mubizi mu ntango zo mu kwezi kw'icenda mu mwaka uheze i Pekin habaye inama mpuzamakungu hagati y'Ubushinwa n'ibihugu vyo muri Afrika. Xi Jinping umukuru w'igihugu w'Ubushinwa yaramenyesheje ko ibintu 8 nivyo vyemejwe birashigwa ku rutonde hagati y'Ubushinwa na Afrika muri rusangi, hagati y'ubufatanye n'u Burundi hamwe n'Ubushinwa. Kuri ubu rero turiko turabuko twokorera hamwe ivyo vyose twiyemeje hamwe n'urutonde rw'igihugu mu bijanye n'iterambere ry'u Burundi. Kuri ivyo rero ubuserukizi bw'Ubushinwa bwashizeho umugwi w'abantu 10 bazofasha gusigura umugambi wo kwiteza imbere wo mu Burundi mu Gishinwa kugira tubashe kuraba neza imigambi za mu kibanza ca mbere. Rero ivy'igihugu c'Ubushinwa cemeye gukora ku banyagihugu bo mu Burundi, Abashinwa bazobikora n'inguvu zabo zose n'umutima wabo wose. Avec toute notre énergie et notre cœur.
rero ngo birateye isoni kubona igihugu gitwagwa n'abantu badashobora gushira ibintu ku murongo kugira ibikorwa bibe ari ibintu vyateguwe kandi bifise niyo biriko bigomba gushikana igihugu nibivugwa n'umufasoni Marie Louise Baricako arongoye muhari w'abakenyezi n'abigeme baranira amahoro n'umutekano mu Burundi nyuma yaho ingoro y'umukuru w'igihugu yubatswe mu gisagara ca Bujumbura kandi umugwa mukuru wa politiki uherutse kwimurirwa mu gisagara ca Gitega. Ico tubibonamwo jewe uko mbona ibintu biri nuko wogira ngo igihugu cacu canke abategeka igihugu cacu bafata ingingo bataravye neza iyo zija nico bisaba n'ingene bizoheza bikagenda kubona bubaka ingoro nk'irya n'amafaranga vyatwaye naho ntazi uko angana uko nabonye amafoto yavyo ndibaza ko atari amafaranga makeyi bakavyubaka bazi neza yuko bafise umugambi ukuzokwimura kapitale y'igihugu bakayijana mu yindi ntara jewe numva n'ukuri nivyaba atari ubujuju canke kutamenya birateye agahinda wogira ngo igihugu cacu nta ukibabaye kuko ukibabaye ayo mafaranga bari kuyakoresha ikindi dufise ubukene bwinshi dufise ibintu byinshi bigoye igihugu mu nzira zose ku buryo ayo mafaranga ari kuba yashoboye gukora ikindi kintu nukuri birababaje ko ejo baruguruye iyo ngoro none iyo ngoro izokora iki ko bimukiye gukora ahandi biri sinumva ico twobivuga ko nibigi ico tubivuga ko kiretse yuko tugira tuti nukuri birababaje ko dutwagwa n'abantu badashobora gupanga ibintu badashobora gutegekanya ibintu hakiri kare kugira ngo ibintu byose tugenderamwo biba ari ibintu vyateguwe vyategekanijwe kandi bifise ico biriko birungura igihugu iyo nzu izokwicara ngaho iburi cimara n'amafaranga yagiyemwo igihugu kigume gikenye kandi cari gushobora kuhungukira. Tuanaye n'amakuru ya politike nyene urwandiko rwatanzwe n'abaserukiye Burundi mu nama y'abakuru b'ibihugu yeruka kubera ya Addis Abeba ngo vyateje urubwa Burundi ubivuga no wavyiboneye kuko yari muri iyo nama yatangajwe nuko inzira byari gucamwo zitakurikije amategeko. Marie Louise Baricako arongoye muhari w'abakenyezi n'abigeme barinira amahoro n'umutekano mu Burundi ati n'abandi baraho barumiwe akaba yari umutumire mu kiganiro Club de la Presse. Ego narabibonye twarasohotse bahejeje kugurura inama dusohoka kugira ngo duhave tugaruka mu kintu bita pause mu Gifaransa hama tugarutse dusanga ivyo bintu babishize ku ntebe z'abari mu nama cari ikintu giteye ubwoba kuko ubundi uko bigenda iyo ushatse ikintu nk'iki gitangwa kubaje mu nama ukirungikira Commission de l'Union Africaine secrétariat hanyuma bakabiraba bakabona ko bikwiriye bagaheza bakabitanga kubatumiwe bose mu nama ariko iki cagiye baje gisanga mu aho abantu bicara atanumwe yarabizi byabaye nkuko ari ikintu batanze kimwe bita mu Gifaransa ngo tract mpapuro zitagira ku mukono kandi kitaciye mu mategeko kidaciye mu mategeko twarakiravye twese biradutangaza biratubihira biradutera isoni kuko abantu bose baguma babambaza ngo mbega ngo wanyu ngo nta diplomate bakiriho kandi ukumva vy'ukuri barenze amategeko yose barenze ingendo zose zisanzwe zizwi ko bikoreshwa icakabiri naco gacu usanga mbega iki kintu caje gukora iki ngaha muri iyi nama cari yadukije kije gukora iki muri iyi nama ciyadukije ngo gikora iki muri iyi nama iyi nama si ibintu vya si ibintu vy'imanza bariko bararaba si ibintu vy'amategeko bariko bararaba aha ni inama y'abakuru b'ibihugu vya Afrika baje kuraba Afrika igeze ivyo kogwa kugira ngo iterambere rya Afrika ribeho bari bihaye ikintu cyuko bazovuga tembe bavuga bati ubu tuzoraba ibintu vy'impunzi ibibazo vy'impunzi none iki kijemwo gute abantu bose babiraba nta numwe yumva igituma byaje byarabateye isoni bakumva natwe tukumva Burundi bwikengereje bwiteje isoni wogira ngo abantu bacu ntibazi ibintu ingene bigenda ntibazi amategeko ntibazi ingene barinda kwifata n'ingene bari gufata abakuru b'ibihugu bari ngaho.
Ubutegetsi bw'u Burundi ngo bwategerezwa gutanga akarorero mu gukurikirana inkozi z'ikibi ziri mu gihugu imbere yuko zikurikirana abandi. Iyo n'impanuro itangwa na Desire Hatungimana arongoye uruganda rwo kumenyesha amakuru rwa radio Inzamba Agateka kawe. Kuri we urwandiko rwatanzwe mu nama iheruka y'ubumwe bwa Afrika rwari guca mu rwego rubishinzwe. Nawe nyene yari umutumire mu kiganiro Club de la Presse. Jeni baza yuko leta y'u Burundi yabashaka ubutungane kuko iri muri Union Africaine koko. Muri Union Africaine hari urwego bita Cour de Justice. Ni kweri ko badafata ngo biture ku rwego rwa Union Africaine witwa Cour de Justice kumva bashaka ubutungane bakabariho bitura batazanye impapuro. Hanyuma ugiye kuraba ara kuri kino gipapuro ahantu mu nyuma avuga yuko bakivuga mu gifaransa ngo Burundi reste engagé dans la lutte contre l'impunité. Urumva bavuga bati buyemeje kugwanya kudahana rero sinibaza ko mukwerekana ko kwaganya kudahana ari gutangurira kuri Petero Buyoya haize imyaka 20 iki ivyo yagirizwa ari byo mu 1993 kuva baje ku butegetsi mu mwaka 2005 imanza zitaciwe imanza abantu bagifungiye ubusa abantu bacangazwa abantu bagisahugwa ivyabo ni benshi cyane bakavuga ko bagomba kugwanya kudahana bahere ku muntu ari hanze kandi iwabo vyarabananiye hajya nyene mu mugambwe iwabo vyarabananiye uno munsi rero bagomba kurikirana abantu mugaba badahere gukurikira je novuga ati batabanje kwikurikirana bo nyene ni bahere haji iwabo berekane ko ubutungane ari intumbero y'umugambwe CNDD-FDD hanyuma nibabona ariko barafata bajya abantu biwabo bisha abantu bafungiye abantu busa basahuye leta bivye igihugu bangaje abantu babanze babafate berekane ko ariko barahana niba bamaze kuvyerekana bakazohutuma ko manda zo gufata abandi bari hanze bakenewe ega n'ibihugu bizovuga ati babana barafise ukuri ko niba bariko barahana none bagomba bahana batavuga rumwe gusa iwabo ngo iki bagomba bagisasina indavu. Tuwananize mu gisata kijanye n'ubutungane mu wo kuvugana ukuri no kunwanisha abarundi washizweho n'ubutegetsi bw'Ibujumbura ngo ni nkinamico kuko udashobora kugira icuma ari abarundi kugira bamenye ukuri ku vyabaye bivugwa na Innocent Muhozi arongoye televiziyo Renaissance kubwiwe ngo aho mugwihi mweniyo yagiye irashingwa haba muri Afrika y'Epfo canke Guatemala intwaro z'agacinyizo zivangura amoko zibanza kuvaho mu Burundi rero ngo nta kuri kuvugwa kuko ubutegetsi buhari bufise uruhara mu bwicanyi bwakozwe kandi n'ubu bukibandanya tumukurikire. Iriya mirwi yo kuvugana ukuri n'ukurekuranira ntibitanguriye mu Burundi ngira aho byatanguriye cyane bikamenyekana ku isi muri Afrika y'Epfo hanyuma n'igihugu cyitwa Guatemala cyo muri Amerika y'Epfo. Ibyo bihugu byose bibiri byabaye habanje guhinduka intwaro z'umukazo z'agacinyizo zibanza kuvaho intwaro yo kuvangura amoko muri Afrika y'Epfo n'intwaro yo muri Guatemala dictature zari zaramaze abantu bitwa ngo n'abatavuga rumwe na leta. Aho niho byashobotse habaze kuza ubutegetsi habaze kuza abayobozi b'ibihugu bazi ko bavuga ati twuzurize abantu gute dusubize abantu gute twunga abantu gute abakoze ibyaha ko baba bari benshi cyane bavuga ati abantu ntawe uzobamarira mu munyororo ngo bikunde kandi twaje muri ivyo bizaba biteza intambara reka turabingene twuvugana ukuri turabingene tworekuranira ibyo turekuranira tubirekuranire ibikurikiranwa n'ubutungane bikurikiranwa n'ubutungane niko byagenze muri ivyo bihugu habanza kuvaho intwaro y'agacinyizo kugira bishoboke. Mu Burundi agacinyizo ni kose kwica abantu birabandanya twovuga ngo turiko turaraba ngo abishwe muri kahise bakicwa uno munsi bishwe na leta twovuga ngo batotejwe muri kahise bakiriko baratotezwa twovuga ngo abangajwe banyazwe muri kahise bikiriko biraba mu gihugu biriya bintu ntibishobora gupfa hari ico byamaze ntacyo bishobora kumarira bishobora gutuma abarundi bamenya ukuri kandi ngo bari kureranire kuko uko kuri abari ku butegetsi bafise uruhara runini cyane mu bwicanyi mu busuma mu gufata n'abantu byabaye mu Burundi ku buryo uko kuri kutazopfa kwaravuzwe ntibazopfa baravuze abari barongoye ubwicanyi bw'ibugendana bw'ibwiteza bw'ibuta n'ahandi henshi ntibuka cyangwa byabaye ku mabarabara bahagarika amabisi bica abantu baca amaboko abantu barisha abantu bitavugwa ivyo ntibizopfa vyaravuzwe kuko ababikoze nibo bayobozi b'igihugu no munsi urya mu rwi rero n'inkinamico mu zindi.
ni kuri ino nkuru duce dusozera ko amakuru two turabashikiriza kandi ndabashimire mwese mwariko muradukurikira naho ubutaha.